Rero bakunzi ba shene yacu nkuko twahejeje kubereka, murabona rero ca gikumba tugiye n'amaguru, murabona ni ibiti biteye igomwe gose, ni ibiti vyiza cane cane gose. Burya ibiti ni ngirakamaro haba mu buryo tubikoresha, turavyubakisha, turabikuramwo inkwi, tugakuramwo amakara, tukabikoresha ibindi bikorwa bitandukanye, ndavuga nkaho usanga amashami yayo bayarembeza, aho usanga babishira ku bindi bikorwa bagakuramwo imbaho, imadiriye zo bakuramwo inzugi n'ibindi bikoresho vya nkenerwa vyo mu nzu nk'intebe, imeza, ububati n'ibindi vyinshi. Ugakurako nk'amashami ukarembeza ibiharage, birya biharage bisaba kuremberwa, bakayashira ku ruzitiro rw'inzu aho twokwita urupangu. Rero murumva yuko igiti ni ngirakamaro, usivye n'ico ibiti bikorwamwo imikaratusi nyene biri mu bifata isi, nubwo biri mu biti binywa amazi menshi, ariko biri mu bifata isi. Urabona yuko aha ata n'ibindi vyatsi bishobora kuba vyomeramwo ku mvo z'uko bimeze neza. Rero aha yarimwo aratwiganira avuga ukuntu ari aba diaspora babiri, uwitwa Naftali ariwe wuyu, ndetse n'uwundi mugenzi we bafatanije mu kugira kino gikumba, bakaba nawe nyene yitwa Felix, aho yavuze yuko uwogira ico abaza canke yunganira muri ibi bikorwa vyabo bakoze, ko yokwakura kuri guteranya 257 ubusa 67 305, canke guteranya 257 688 89 94 kugira ngo bashobore kugira ico bashikirije canke ico basavye. Rero bakunzi ba shene yacu, murumva yuko ari igikorwa c'akamaro kanini cane. Murazi yuko ibiti kandi ari bimwe mu bituma haza akayaga keza, biri no mu bikwega imvura, mu bituma tugira ico twita mu rurimi rw'igifaransa environnement sain, kuko muri ico gihe usanga harimwo n'ibindi bikoko canke ibindi biterwa biharonkera akoyoko, bitohaba bitabonye ivyo bindi biti twovuga binini, nubwo hari aho usanga bidakunda kuba vyobana n'ibindi. Rero aho twovuga ko usivye ivyo tuvuze aho hejuru, aho imbere twovuga yuko ibiti birazana amafaranga mu buryo bwinshi butandukanye, haba akarorero kuri nyenevyo, benevyo bararonka amafaranga nk'iyo babigujije, kugira ngo murazi yuko ubu isi ifise ikibazo c'ibiti ahantu hose, ndetse ari naho amashamba ari, aho hari n'imisi yahariwe igiti. Rero tunavuga kandi yuko haba haretse kuvuga abo bene ivyo bikumba canke bene ivyo biti baba baronka amafaranga, abakoramwo baronka amafaranga, bigatuma igihugu gitera imbere, bigatuma igihugu kigira aho kigeze. Rero ni ivyishimo ntangere, ni inyungu ntangere kubona umu diaspora ava iyo ari, haba USA, Canada n'ahandi, agakora ibikorwa vyiwe mu gihugu ciza cane c'Uburundi, kugira ngo gitere imbere, gitezwa imbere n'abaco, nubwo baba batakibamwo muri ico gihe barimwo barakora ibikorwa vy'iterambere. Rero tugira dusabe kandi nkuko twama twabibasavye, uwutaragira subscribe ko yobikora, uwayigize nawe agakomeza kugira comment na sharing, kugira ngo dukomeze kubana namwe, dukomeze kunezerwa n'ibiganiro mutuyagisha muri comment, ndetse mubisangiza n'abandi, bakomeza kubona ibindi bitandukanye, kugira ngo bibafashe canke natwe bidufashe mu kubona
aho tutabikoze neza tukabikosora, aho twabikoze neza naho tukongera. Burya umutwe umwe wifasha gusara ntiwigira inama. Rero reka tubashimire tuvuga tuti ibiganiro vyacu nakagaruka, ibiganiro vyacu uko tubonye ikigezweho turagishikiriza, twongera dusaba kandi ko uwo wese afise ico yoba ashaka kwamamaza, haba mu gufata amasanamu, mu gufata amafoto canke ibindi bitandukanye, yotwakura kuri zirya nimero twavuze akamenyesha tukahashika kugira tumutunganirize. Ciao ciao.